Pyramid TV, we are on time. Warangiza kapono ibyisi mbyitayeho kuma muri vibe kuri sound kundaza beat sawe just kwifwe matoshe auko shirako kashe. Yes guys, yes abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki wa kabiri gatanu indwi. Ndi wa musore wanyu Mr Black, wa musore wanyu yama abashikiriza yama exclusive news, ama showbiz y'abaririmbyi b'Abarundi guys. Gumana nanje rero, gumana na Pyramid TV kabiri gatanu indwi. Ni hano nyene kuri Pyramid TV muzokwama murirongera vya biganiro biri hot, biri show, biri on top kandi biri ku mwanya guys. Kubona nanje rero ni kuri Pyramid TV kabiri gatanu indwi guys. Ico tubasaba nuko mubandanya mudukurikirana, subscribe, comment na like yawe cyonyene guys, ama tubashikirize ino exclusive y'uno munsi guys. Yes my people, yes abakunzi banje, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, ndabafitiye best exclusive news muri no mwanya nyene guys. Nkuko mujeje kuvyibonera ni Mr D1 ahitije kugaragaza izina ry'indirimbo yiwe agiye gusohora vuba cyane guys. Ni Temperature, ni indirimbo ya D1 igiye gusohoka ku munsi w'ejo guys. Hey, kumana natwe rero tuzokume tubashikiriza ama best exclusive news ari on top, ari ku mwanya guys. Ni D1 agiye kuduha iyindi ndirimbo shasha iryoshe iri ku gihe guys. Ni Mr Temperature igiye kudushwaramo guys. Nimbura umufana ndundi, nimbura umufana nyarwanda, gumana natwe rero turindire iyo ndirimbo ya D1 igiye gusohoka vuba cyane. Kiri tudufashije like yawe na comment, hamani wibagire subscribe yawe aho hepfo guys. Turabakunda cyane, natwe tuzokwame tubazanira ama best news ariko na trending muri no mwanya nyene guys. Turabakunda cyane.